Paparia. Kuko munyitegereza uno musi ntiturya kutanyishura. Ndakubaza ikintu kimwe. Mbere ufakire wasenze. Zuri wasenze. Jewe nta rasiyo ofisi yo kudodamo umuntu adasenga n'intuma y'Imana irabivuga. Ico cumve. Umuntu adasenga rero ntarya. Mbarira numve. Niko biri. Mbarira. Niko biri. Niko biri kuko niko n'idini bivuga. Ngiareka tarasiyumpa. Nyimba tarasiyumpa mitaka ngende. Jevyo uzumbwira amadini ibiki. Imana yaturemye kandi yaturemanyinda kugira tuje kandi nawe wanzanye ngaha kugira ungaburire hari ibintu. Je nta rasiyo ndaguha. Kandi nta rasiyo mfise yo kuza ndaho umuntu adasenga. None wewe mu gihe udasenga ubereye iki? Wewe wariremye aho udasenga? Ndakuko ndakubaza ku utanyishura mu majambo yumvikana wariremye? Inda duce tuzifunga. Je nta rasiyo ndaguha. Kandi nta rasiyo mfise yo kuza ndaho umuntu adasenga. Na abantu b'abagabo baraza bakura umuntu iwabo gusenga je ndasenga iyo ngira njyame iyo mvyutse naho nkasenga ivyo navyo byo kutamyasyo no cyasubira muhira amitaraka ngende nta bindi Numuti shikana ko nwera muhi ko mukora kamfata banyica Salaman mama yake tunde subhanallah Jesse Mr. Gafuruza Sheri kufajari uvimyaka Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinista Gafuruza je. Sheri kweli gukora ibintu nk'ibyo. Sheri. Ize numbaze. Shaka. Sinagusumira ukajya ukavukira fu. Bamumbuzi ngera nimwe amazutu. Ako Sheri byo wasomye mutabi icya. Igitabo cyage ndije kwazo na nyoko wawe. Ega nta nisoni n'amakanzu. None sije nayeguriye. Nk'abantu bakubona ubvemvera mw'iryo barabara n'amakanzu bibimvira ngwi. Nubiyumvira iki? Yivira kari. Ugiye gupfa nabi. Ndipfe nabi. Ugiye gupfa nabi ndabikubwiye. Ndipfa nabi n'ibyo. Je ndipfa nabi je. Ugiye gupfa nabi. Ndipfa nabi je. Ati yema bemera Allah subhanahu wa ta'ala inna min azwajikum ati mubyukuri abakenyezi banyu wa awradukum nibibondo byanyu aduwan ati nibigeragezo kuri mwebwe atwubereza yuko rero wewe mera Allah subhanahu wa ta'ala wewe mera Allah subhanahu wa ta'ala mugihe abareka raduhamagara muri uno murongo muri inyigisho uhakurikirwa wumve yuko uri shahidi mu rugo rwawe uri shahidi kubo wewe bahanze amaso wumve yuko ukwiye kugirane kugorora mu rugo rwawe wumve yuko ukwiye guhagarara magabo mu bana bawe mu muryango wawe
kukugira ngo wowe ku munsi w'imperuka ntibaze bakubera intambamyi yo kwinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko niyo wabareka ukabaha umugongo, menya neza yuko ari ikibazo babansi bawe yawmul qiyama imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akora imisi. Alhamdulillah turashima kweli. Natwe tunamuko turashima kabisa. Uhora kituzigamye. None mama yari muhira niwe nanje kuraba. Ari muhira ndamasiza muhira kuko narembuye muhira. Kandi ahubwo ngize n'amahirwe kuko kuba ndakubonye uri n'inshuti yiwe nzi afise. Nagomba ndakwitumira ikintu kimwe. Ko je mama yananiye ibyo mu rugo byiwe je byananiye. Yakunaniye gute? Cyese ndabyumva. Umugore yananiye ntagisenga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yigumira mu rugo ari kwisigira inzara, yigira ibyo yishakiye ari kwiyoga yirira, ndambuye kuza gusenga ntumubwire. Hama nataha akashira imbere amarasiyo ikumbara amajambo yishakiye, ahubwo je ikintu kimwe ko ndanatombe nkasanga ne ugomboje. Umumpanurire umumbarize nk'inshuti yiwe icyo tuma dasenga, kandi uzi yuko kwiyisi Imana yaturemye kugira ngo dusenge tuyicubahiro. Oya kabisa ndamubwira ko ndumva si byiza Imana duha itegeko yo kwisenga hama ikaduha riski, ndumva nukuri namakosa nyamba bimeze uko aricyo mupfa. Reka nukuri ahubwo cenge nace ndamubwira sinsange hari asimbiye reka ntebuke. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hodi. Sale. Wa alaikum salam. Matekereje? Oya, none gashandu umwe. Amakuru y'imisi. Ni meza karibu ngo twicara. Asante. Amakuru y'imisi. Sha makuru ni meza nyene uretse kikigoye kiri mukonye. Oya nawe reka kuvuga uko. Hama none ngaha umwana atifashe gute? Sha umwana arahari kwishuri ntumbaze ivyiyo. Sindakubaza amano bibazande. Urabaza se wiwe. Se wiwe. Ahubwo mama Alia ugize ucinyibutsa. Ego kweri ko hari ibintu papa Alia yambwiye sinzi ko yaba ari ibyo. Bijanye niki? Bijanye n'ingene wewe wananiranye kweri. Nugishaka gusenga, uguma umwaka ya ransiyo udasenga, none umva bizogenda gute? Ariko salama nawe. Umuntu adasenga rusigwa akacafunginda. Oya mama Alia. Urirengagiza amajambo y'Imana cyangwa y'intumwa y'Imana? Ni namtume Muhammad yarabitwigishije. Umugore adasenga cyangwa umwana wawe adasenga ntukamugaburire. Nawe uri umugore kandi uzi dini urirengagiza amajambo y'Imana. Mama Alia si byiza mama Alia, umviriza umugabo niwe mutwe w'urugo. Mama Alia si byiza, umviriza umugabo niwe yakuzanye. None urabona ngiye uberewe na jilbabi vrema. Kirunginjirire. Hama mama Alia si byiza mama Alia. Jenda guhana nkuko ndi umugenzi wawe. Kandi na papa Alia yarabintuye kweri ndumva birambabaje mu mutima. Birambabaje. Niyo mpamvu misemo kuyakubwira amajambo. Ntugende umwasi wawe. Nimba ndagutsitaje ku mutima urambabarira. Kandi ngaha nikwiye ko nizambi. Urumva rero aje kunyinjirira mu rugo. Nimba mwatoraniye iyo je ntumbaze. Subhanallah. Jewe areka kunyinjira ubu ndisonzeye maze imisi nkaryo buraso yanje rya wewe uraje kumbwira ibyo umbwira. Ahubwo ari kuza kumbwira ko wamumpanuriye anzani ikiro cy'umusheri n'ibiharage. Kandi ibintu byo kunzanira nusenga mutume Muhammad ibiki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah twamwambaje ariko tumwambaje twari. Mbabarira rero unyubahirize musenge musenga murya. Je mbabarire. Kubeke mumeze uko abasha kubeke mumeze uko muza kumva ibigongwe muri ko mataruje neza muja guhamba ubu ko tajunzana ivyonja ubu reje ndababwire ivyo bintu byo kuza papalia ndabiyamye nejo ngundi mumbabarire cyane. Hey
Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wala aitan nasa yadhurun nafi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Abyumvise uburenza ndavuga usubirana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. 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 Wala aita nasa yadhuruna fi dinillahi afwaja. fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana ma'alam khalaq. Iqra wa rabukal qalam. Alladzi 'alam biqalam. Alman insana ma'alam ya'lam. Kalla inna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ekura sama Qur'an. Ego sheri ni kuri bo ndumva imani yaduze None nubona uko ibyo naguhanura bagira ibintu byiza sana kuko na Salama yaraje arampanura nubwo nashatse kumuraguriza ndahiga umwanya wo kujya kumusaba ikigongwe kuko ndumva vraiment kubaho ku muntu ngaha ku isi twaje kubwa Allah ntituzi ngo twazananye he nubwo twavyawe ntituzi citware muko niyo mpamvu umuntu akwiye kubaha Imana akazarasenga nukuri burya sheri warakoze bro. Natwe twagiye duca mu ngwara zitandukanye kaza duhanurwa n'abandi bagenzi bacu ariko tugenda dutahura idini cyo rivuga. Ego vraiment Imana nta kidashoboye. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment habwa icubahiro nukuza nyene ibintu ni bukebuke ubu ndumva ndatuje mu mutima tugiye kumvika. Biriza nanje Maria ndakubwira kongiye kunkundira ugasubira kwiswafa ukajya kwisengesho ukumvira uhoraho nanye ngiho gukorera ikintu ndaguha agakado kagushimisha utazapfa wibagiye. Misheri no kushima nuko no shashiri wanje. Uraho nkubariye zakutapfemvera gusa namenye isaha yo gusenga ko yageze namenye iki byo nari niteze sibyo nabonye sabara yamaze ngo intabwigwigwa nuko amaso atukuye kwe ubatahe ntazikiriwe muhira ntazikije imbere nukuza pfemvera Mana nkuba ahantu hari ndazi bari mu nzoga none uno mugabo nagiye ko nigiye Mana ndazi kiyo nsenga unyumva numpindurira umugabo mbega ni siniyumvisha n'ikintu na kimwe nokora kugira ahinduke shora kuba afise n'inshuti mbi ndabasha notumana
ko bagendana bose arabanywa nzoga banywa rumogi none puma ndabika jewe ya Rabbi rizati wal jalal ndarushe kandi ndaremerewe uyu mutwaro wari ukwiye kuwunduhura Chimba ndaba nk'utambona Abwiye uzurabyira umutwe buke nk'isari Shaka nkora iki jewe Ushaka nkora iki ko Nino wowe ushaka kwiga Imviriza tuvugana ukuri Ubu ibintu ni bitatu Indukiri ndabivuga uri kurandaba Naho ukira bihari yandazi ko Urahitamo mu bintu bitatu ngira ndakubwira Cyambere Urahitamo guheba inzoga zawe hama tubandanye kubana na jewe Usenge nk'abandi kugira nanje mbone yuko ndumugora afite umugabo yisoneye Cyangwa nze bidahunda uheba izo nzoga ufata isengesho mpese itarakanigiye Sinzi kuri kuranyumva ariko wowe nshaka kwiga wowe nshaka kwiga ushaka kwiga uri kurashaka kwiga wowe inzoga imibiri musi wose n'umunyagiriza inzoga Nene nurukurukuru nurusakuni Sinagufasha None namba wafashe rimwe ntaba narahebye wumva ko mubi Kudasenga Baniruhiye Ubugize nta mwanya mbafise Kutararuha kunywa inzoga wamuzi Je nakubwiye ibintu ni bitatu Urahitamo guheba iyo nzira mbi yawe canke umpeze itakanitahira Ibyo nico gicitwazo gikuru ubonye iki abagore nta bwenye mufise Miterekane nitahire hamwe gusubira ari nuraruri ziba umugore wawe nuraruriye ukarara waza hari akaguru wamanitse mu ikoma hama ngumva kwindu bira byavuye kwa